iyo umuntu uzoshima yuko afise ikintu cyitwa kwizera ni mu gihe uzokumva afise imvugo imwe. Ukwizera ntabwo guhindagurika. Ukwizera kurashikamye. Ibi bintu ndiko ndabivuga nk'uko unya biragoye gutahura kubera ko mu bisanzwe bino bintu nivyo kwizegwa. Naho batavyizera nivyo kwizegwa. Buno bushobozi bw'Imana bukore ndani muri twebwe. Burashobora kugaragaza ikintu cyose. Ikintu cyose ko yakuzanye ku isi utayisavye. Yakuzanye ngaha ku isi utayisavye. Nivyo yinanira ku kwitwararika mu buzima bwawe. Yizere uyihereze ivyiyumviro vyawe. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira twagira twabanze twiyegereze umushitsi Imana yaturungikiye uyu munsi. Rero nukuri turanezerewe cyane mukozi w'Imana kwakira kuri hori CANAAN TV. Turakunda abashitsi kandi abashitsi batubera umugisha, nawe ndizera kuza kutubera umugisha. Rero imbere yuko tuganiriza nagira ngo gusaba banze widondore abakunzi bacu kugira ngo bamenye ubagiye kuganira wari karibu. Murakoze. Ku mazina ni Pasteur Egide. Nababereye umushitsi uyu munsi. Bakunzi ba hori CANAAN TV. Twahora tubakurikirana. None tugiriwe amahirwe yo kuba muri kino kibanza. Imana iguhezagire cyane. None muri mu ishengero irihe murongo ishengero? Ya turongoye ishengero rya Healing Center. Riri mu Nyabugete. Imana iguhezagire cyane. Rero turakwakiriye gose kuri ino mboneshakure. Turizera ko hari icyo Imana yakuringikanye ku bwacu ko ntiyo hagurutse umukozi w'Imana atacu yamurungikanye. Rero turaguhaye ikaze ubanze udusengere nawe wisengere usengere n'ijambo kugira ngo rize gufasha abaza kuryumva. Ego dusenge. Mwami turagushimiye. Tugushimiye kugira neza kwawe. Tugushimiye ko twemereye ko tuba muri kino kibanza. Kugira ngo tuganire ivyera vyawe. Iri jambo riravugutiye aho riza gushika riraza kugira ububasha muri twebwe. Naco gituma tugurekeye gahunda yose kugira ngo abariwe ubibamwo. Turakwishimiye ko riza kugira ububasha kandi turavuze ngo umuntu wese riza gushikira riraza kugira icyo rikoze, riraza guhindura kuko risanzwe rifise ubushobozi muri ryo. Nubishimigwe kuza kubidukorera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Rero mukozi w'Imana turaguhaye ikaze rero utushonorere kuco data yakurungikanye. Imana igufashe kandi nkemuyera abashobotse. Murakoze cyane. Tugiye gusubira kubaramutsa ugira kandi kuri uyu munsi Imana yaduhaye kugira ngo dusubire kunezererwamwo. Uyu munsi ndakunda gufata meditation yanje isanzwe. Icatumye nzinduka ndiko ndahema. Icatumye nzinduka ndiko ndavuga. Bisigura ngo hariho ikindi kintu Imana yanteguriye kugira ngo nshobore kuza gukora uyu munsi. Haleluya. Sinkomezi zacu. Sinkomezi z'umuntu n'umwe kugira ngo tube turi bazima uyu munsi. Naco gituma jambo tugiye gusangira rirakomeye cyane. Rirakomeye cyane. Iri jambo iyo dutanguye kurivuga riba rifise ububasha cyane kuko abatwitanga imbere twarabonye ntigigeze ribatetereza. Bisigura ngo nubu riracabishoboye. Riracabishoboye. Abakunzi ba hori CANAAN TV nizera ko buri muntu wese ahantu hari rino jambo riragira ikintu rihinduye mu mutima, mu mikorere, mu kintu cyaco cyose. Tugiye kuganira muri kano kanya ijambo mwami yashize ku mutima rivuga ngo gushikama muri Kristo Yesu. Gushikama muri we. Iyo bavuze ijambo gushikama muri we birafise insiguro zavyo. Afise insiguro zavyo ariko reka twisunga ijambo ry'Imana tuje muri igitabo c'Abikorosayi igice ca mbere ku murongo wa 16. Abikorosayi igice ca mbere ku murongo wa 16. Haravuga ngo kuko muri we ariho byose byaremewe.
kuko muri we ariho vyose vyaremewe, ivyo mwijuru n'ivyo mwisi, ivyo mwijuru n'ivyo mwisi, ibiboneka n'ibitaboneka, ibiboneka n'ibitaboneka, uri intebe z'icubahiro, uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubwami, uri ubukuru, uri ubukuru, uri ububasha, uri ububasha, byose vyaremwe nawe, vyose vyaremwe nawe, biremegwa kuba ivyiwe, biremegwa kuba ivyiwe. Nkomeze twashitse aho nashaka ko dushika. Ijambo ry'Imana rivuze ngo kuko muri we ariho vyose vyaremewe. Bavuze ngo vyose vyaremewe muri we. Bavuze ngo vyose vyaremewe muri we. Bisigura ngo iri jambo ry'Imana ririnze rivuga gutya nuko rifise ico birafise ikintu bigamije. Kwereka bavuze ngo ibintu vyose tubona, ivyo mwijuru, ivyo mwisi, ivy'agaciro, ivyitwa ko ari vyiza, ibi bintu vyose turiko turabona, hariho ahantu, hariho uruganda vyakorewemwo witwa Kristo. Rero urwo ruganda mu bisanzwe je nigo naje kuvuga, twebwe naje kuvuga igituma aho hantu ibintu vyaremewe kubera iki, aho hantu hameze gute. Donc nashatse kwinjira mu kintu kivuga ngo muri uyo Kristo aho hantu ibyo bintu vyaremewe. Twebwe turiyo bimeze gute, dutegeza kuba tumeze gute, uyu muntu yahantu vyaremewe, hari ukundi kuntu abakozwe, hari ukundi kuntu bino bintu biba bimeze. Bavuze ngo vyose vyareme muri we, niho vyaremewe, ivy'icubahiro, ivy'agaciro, ivy'ijuru, ivyo mwisi n'ivyo mwijuru, hari ahantu vyakorewe. Ubu rero mvuze kino kintu, hariho ikintu gihora kimfasha cyane. Murankunda kwiyumvira impamvu tubayeho muri buno buzima kandi hari ahantu tubaye ibintu vyakorewe. Impamvu hariho abarusha, hari abaremerewe, kandi twebwe tubarizwa mu kibanza ivyo bintu vyakorewemwo. Donc ico kibazo gihora kinzamwa. Ubu rero kuko iri jambo ry'Imana rivuze ngo kuko muri we vyose vyaremewe, kuko muri we ivyo bintu vyose turiko turabona niho vyose vyaremewe. Aha, ureba cyavuga ngo ivyo mwijuru, ureba vya bintu twiteze vya hariya mwijuru, hari ahantu vyaremewe. Done uyu ahantu vyaremewe byukuri gute ubuzima tubayeho bumeze gutya? Kubera iki abantu babayeho muri buno buzima kandi tubayeho mu buzima bw'ahantu vyaremewe? Ubu rero ikintu nshaka ko ahantu tugira gusa tumanuke gatoyi, kubera bwa Kristo ni gute umuntu yategerezwa kubaho. None ko vyose ari babibazwa, none ko vyose ari we vyaremewe, ko muri Kristo ibintu vyose ariyo, ivyo mwijuru, ivyo mwisi, ivy'icubahiro, ibintu vyose ko ariyo vyaremewe, twebwe hategeza kuba je nkora iki, donc nkora iki, donc no bishikira gute, ni gute no, donc nkora iki kugira ngo je nshobore gushikira ivyo bintu. Donc ubu rero muri buno buzima hariho ukuntu umuntu yategerezwa kwifata, hariho igicapo nyezina umuntu yategerezwa kugaragaza. Reka tuzingure mu Banyefeso cya 6 ku murongo wa 10 kugira ngo haduhereze hatwereke igicapo ciza. Yego, umurongo wa 10 haravuga ngo ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi, mwambare bigwanishwa byose by'Imana kugira mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa Satani. Donc Abanyefeso 6 ku murongo wa 10. Yego. Ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu. Donc ikintu naringeneye mu ijambo rivuga ngo ibisigaye muremeshwe. Yego. Hari ijambo kwinjira muri Kristo. Donc kuba uri muri we, hari ikintu kuvuga ngo kuremeshwa muri we. Hari ijambo riyiza rivuga ngo kuremeshwa. Mbega ho ntaguciriye mu ijambo kuba muri we. Woshobora kwisigurira bamwe umuntu aba muri we. Donc umuntu aba muri we gute? Bisanzwe hariho process. Hariho process umuntu ategerezwa kugira ngo umenye kuri muri we. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ubure bavuze ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Bisigura ngo hariho urugezo rwa mbere rwo kwakira n'ikintu ucucika igihe uhejeje kwakira umwami Yesu. Ubu rero bavuze ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika, niyo itanga ububasha bwo gucika. None iyo bavuze ngo umuntu
umuntu aba muri we gute, bigenda gute kugira ngo bigenda gute. Hariho icyo kintu cyitwa kwakira. Bibiliya ivuga ngo jewe mbe muri bo nabo bari muri jewe. Donc hariho ijambo rivuga ngo kwinjira muri we, n'ijambo rivuga ngo umaze kwinjira muri we nawe yakwinjiyemo. Ubu rero amaze kukwinjiramo afise role iyihe, afise role iyihe, we umaze kumwinjiramo afise role iyihe. Naho hantu tuza kugenda tumanuka buke buke kugira ngo nze kwerekana ni ibintu bitwereka, ari ibintu bitwereka mu bisanzwe ko dushikamye muri iyo mwami. Hari ibintu bitwereka. Donc uyu muntu umubonye ndashobora kuvuga ati uyu muntu ndamwihweje neza, ndashobora kubona uyu muntu arashikamye muri Kristo. No, aho ndaza gushikayo gake gake. Ubu rero bavuze ngo iri jambo rivuga ngo nibihe bintu bitwereka yuko umuntu ari muri we. Mu bisanzwe umuntu ari muri we hariho hinyifato, aho turaza kumanuka tuhashike. Ubu turi kuri rino jambo rivuga ngo ibisigaye muremeshwe mu mwami wacu. Hariho ijambo mu bisanzwe umuntu arashobora kuba muri we mugabo atazi inyifato ashobora kwifata. Kwereka imvuze kino kintu. Hariho igihe umuntu ashobora kuba muri Kristo Yesu, amaze kubayo ukazosanga mu bisanzwe ntiyigeze amera nk'uko yategeza kumera, kandi ari muri Kristo, kandi ari muri we. Igihe yaramwakiriye birivuga ngo twapfanye nawe tuzukana nawe, aho ni mu Bigalatiya. Donc igihe yapfa twariko turafana. Ubu rero iningene ariho natwe turiko turabaho. Ubu rero cyavuga ngo hariho akabanga batwibiye. Ubu rero ngo ni wamara kwinjira muri we. Ubu rero hari ijambo ryitwa kuremeshwa, ucuremeshwa, uremesherezwa indani. Ahanya mu bisanzwe hari kinyegeje hano hantu. Ico kinyegezo babibaza ko ari iki? Hano hari ijambo litavuzwe gerekana kwizera. Litavuzwe kubera ko bavuze ngo ibisigaye muremesherezwe mu mwami no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Donc hari ijambo rivuga ngo kwizera ryanyegejwe. Mu bisanzwe umuntu aremeshwa kubera ko yarose ikintu kimuremesha. Ubu rero ico kinyegezwa citwa ukwizera. Umuntu akinyegurura ryari. Donc nta muntu ashobora kuronka ijambo rivuga ngo kuremeshwa atakwizera kwinjiye muri we. Ubu rero bavuze ngo kino kintu niho hamenya muri ntuzenya mu Baheburayo igice cya 11 ku murongo wa mbere. Kwizera nukumenya gose ibyizigirwa. Umviriza gato, hari ikintu cyitwa ukwizera. Hari ijambo rivuga ngo kumenya neza nuvuga ngo udakekeranya. Bavuze ngo uyu muntu arizera, bavuze ngo uyu muntu hari ikintu yamaze kumenya. Donc yaratahuye mu bisanzwe kino kintu cyitwa kwizera ntashobora kugikekeranya. Ubu rero bavuze ngo ukwizera nukumenya gose udakekeranya. Uyu muntu ubwa mbere twavuze ngo girya jambo rivuga ngo nuko rero muremeshwe mu mwami wacu, muremesherezwe mu mwami wacu. Hari ijambo ryitwa kuremeshwa. Ico kinyegezwa cyitwa kwizera kinyegeje ngaho hantu nico jewe ngomba mvuge. Kivuga ngo ubu rero ntushobora kuremeshwa atakintu warose. Hari ikintu banza kuronka imbere yo kuremeshwa. Donc waruri mu kwihebura, hari ijambo rije rihindura uko kwihebura kugira ngo ucike umuntu kanaka. Ubu rero bavuga ngo ubu rero ukwizera no kumenya gose. Bavuze ngo kumenya ibyizigirwa. Umva ndakwereke bavuze kumenya hari ikintu kihavuye. Hari ikintu cyari gifutse gikingiriye. Ubu rero ico kintu kihavuye, hari injiye cyo bita understanding. Iyi understanding iza iyo hinjiye, harinjiye ukumenya. Hari kibanza cy'umwijima cyari kiri muri ico kibanza. Ubu rero hari irindi jambo rihinjiye rituma uyu muntu aciye amenya. Ni nk'ahantu hapfutse igitambara, hama bakajya kugira ati ubu rero turahapfukuye hano hantu ukibona ibintu binyegeje hajya indani. Ubu rero kwizera nukumenya gose udakekeranya. Iyo umuntu uzoshima yuko afise ikintu cyitwa kwizera ni mu gihe uzokumva afise imvugo imwe. Ukwizera ntabwo guhindagurika. Ukwizera kurashikamye, ni ikintu cyashyizweho. Bavuze ukwizera uze gutahura kino kintu kivuga ngo ukwizera turiko turabiganira ni Kristo. Bavuze Kristo bisigura ngo bavuze wumvise ijambo ryitwa kwizera, wumvise umuntu yitwa Kristo. Hari hano nza kwinjira nibaza ko twese turaza gutahurana. Ubu rero bavuze ngo muremeshereze mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Hari ijambo ryitwa ubushobozi. Urumva wahejeye kuremeshwa. Ubu rero baje ikintu cyitwa kuremeshwa, hari ikintu cyitwa ubushobozi nacyo kitiye cinjira. None ubwo bushobozi bugushoboza iki?
kwizera. bugushoboza kwa kwizera. None ubu rero tugomba tujabuke ku kantu kavuga ngo ubwo bushobozi nibwo ngomba mbanze mvuge imbere yuko nza kwinjira muri message nyezina cyaninjira muri message nyezina. Ubushobozi ubushobozi abanyefeso aho nyene uracari mu banyefeso igice cya mbere ku murongo wa 19. Mumenye n'ubwinshi buhebuje ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera. Bwa bushobozi budushoboza kwizera Imana niyibufise. Urabizi? Mugabo Bibiliya irabihinduye mu banyefeso igice cya mbere ku murongo wa 19 ngo ubwo bushobozi bwayo ibukoreshereza muri twebwe indani. Ubwo bushobozi bukoreshereza muri twebwe indani. Donc hari bushobozi naho bitariko utabibona. Mu bisanzwe umuntu ndakubwira ikintu kimwe cy'ubwenge gikomeye cyane abariko baradukurikirana nibaza ko baca bagitahura. Umuntu mu bisanzwe twebwe turi isi iyo si ikorera mu masi abiri, isi igaragara n'isi itagaragara. Ubu rero umuntu atabona Imana niba hitwa mu ijuru, iyo juru bariko baravuga gitwa Imana ko ariyo ibamwo. Ubu rero Bibiliya ivuze ngo Imana irafise office, irafise biro muri twebwe indani ngo ubushobozi bwayo bushoboza bwa bushobozi bwayishoboza kurema bya bintu twasoma ugambere hariya muri Colossiens 1:16 bwa bushobozi bwayo bwayishoboza. Ubu rero Bibiliya ivuze ngo bwa bushobozi bwayo ngo byose byaremewe muri we, bisigwa ngo burya bushobozi bwayishoboje bukorera indani muri twebwe. Uyo ndiko ndavuga yitwa Kristo. Ngo mavuga icyo bita iki kintu kivuga ngo ubushobozi bwayo bukorera muri twebwe, bisigwa ngo muri twebwe indani hari ikintu kiriyo indani muri twebwe. Abantu bakiriye Yesu, ndasurinya neza, abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, hari ikintu kiri indani muri twebwe. Icyo kintu kiri indani muri twebwe, ubushobozi bwo gushoboza isi, bwo gushoboza abantu, ubwo bushobozi mu isanzwe Imana yarabuzanye ibutereka indani muri twebwe. Imaze gutereka indani muri twebwe, ubu rero bavuze ngo hari ikintu cyitwa kumenya. Bavuze ngo mumenye n'ubwinshi buhebuje. Uyu muntu ariko arababwira ngo mumenye. Donc hari ijambo rivuga ngo naho mutobimenya hariho ikintu, hariho ubushobozi buri ndani muri twebwe bwashizwe bwateretswe muri mwebwe. Ubwo bushobozi bwayo buyishoboza, ubushobozi bwayo budasobanutse mu maso y'abantu, ubushobozi bwayo budasobanutse mu bigaragara, ubushobozi bwayo butumenyesha yuko ihari, ubushobozi butuma Imana bavuga ngo irafunctiona. Ubwo bushobozi yarabuzanye kibutereka indani muri twebwe. Imaze gutereka indani muri twebwe ubwo bushobozi, hari ikintu ngoma nabivugeko ngo hari ikintu kivuga ngo mumenye. Hariho ahantu Paulo yashitse ahantu avuga ngo nkiri umwana navuga gwana. Mugabo uko nagenda kura hariho rangaje yagira hinduka kubera ko hari ibintu nagenda découvrir nari gutegeza kuba ndiko ndakora. Donc ubwo bushobozi bwayo bwa bushobozi bwayizura bukuye mu bapfuye, bwa bushobozi bwazura Kristo, mwe bwashoboza Kristo gutsinda ububabare bwo kumusaraba. Donc hari ububabare bwo kumusaraba, ubwo bushobozi bwayo ati mubimenye, ubwo bushobozi bwayo, izo nkomezi zayo, izo nguvu uracumva kintu, izo nguvu zayo zishoboza umuntu, izo nguvu, ubwo bushobozi abantu bagoma barondera. Imana yarabuteruye irabukura ahantu hariya ikirabuzana ikibutereka mu muntu. Ubu rero uyo muntu ategerezwa ni gute ashobora kubaho akoresha ubwo bushobozi. Icyo kibazo nicyo cyakinjira. Ubu rero duciye twinjira ngo ubushobozi bwayo bukorera muri twebwe. Abariko baratwumviriza nibaza ko kino kintu bakwiye kugimana. Kino kintu namba uri umuntu yizera hari ubushobozi bukorera ndani muri wewe. Namba uri umuntu yizera hari ubushobozi. Ubwo bushobozi hari ikintu kimwe ngoma ndabivuge ko hari ikintu kimwe ngomara nkunda gufata je ndiko ndiyumvira. Ni gute uyu mwami Yesu uyu mwami Yesu yahevye ibintu byari biri hariya, icyubahiro cyari kiri ahantu mu ijuru iraza ku isi, nuko yabona ko hari ikintu cy'agaciro kizovuka ku isi. Mu ijuru Bibiliya ikivuga, irabivuga neza. Mu ijuru ni niki? Ni intebe y'iki? Ngo hama isi niki? Ni ndava y'ibirenge bya. Bibiliya ngo ni isi ni ndava. Bisigwa ngo mu ijuru Imana
mwijuru Imana irahicara hama hana ikacyashira ibirenge mugabo bibilivuga ngo abamwakiriye bisinga umvira gatoye ngo bibilivuga ngo abamwakiriye bisinga ngo twebwe muri twebwe indani hariyo parti yagutse Imana ishobora gukwiramwo itandukanya isumba isi akarorero reka cyangwa ndanabivuge mvuge ikintu cy'ubwenge gikomeye cyane ni kiinya mu muntu n'isi umushatsi ibyatsi amabuye amenyo ibintu byose donc umuntu hari kuri kuntu umuntu adashobora kwitahura mugabo yagutse cyane aha reka mvuga kino kintu ngo ubushobozi bwayo nishobora kuza mu kibanza ahantu ibona kwitazo kwagukiwe aha ubushobozi bwayo bukorera muri ndani muri twebwe bukorera ndani muri twebwe hari ikintu rero kica kiba ngo mubimenye umva nimugende umva gato nimugende ngo muhave mwijajara mwishushanye mumenye mubeho ubuzima abandi bantu babayeho kubera ko hari ikintu mwebwe kiteretse ndani muri mwebwe gikora kirafise biro ubu rero ndashobora kwimbira kuvuga kino kintu ubu rero ndashobora kuvuga yuko jewe ndi nka company y'Imana jewe ndi company y'Imana ndahana Imana ikorera donc niyashaka gufasha abantu niyashaka gufasha abantu irashobora kunyitiza kugira ngo ikorere muri jewe kubera iki ndi office ikwije ama condition ibi bintu ndiko ndabivuga nkuko unya biragoye gutahura kubera ko mu bisanzwe bino bintu nivyo kwizegwa naho batavyizera nivyo kwizegwa buno bushobozi bw'Imana bukorera ndani muri twebwe burashobora kugaragaza ikintu cyose gikenewe kubitwerekeye mumenya ko niko kintu kivuga ngo gushikama muri we ndacyari mu bintu byo cyitwa ubushobozi bwa bushobozi bwayo bukorera ndani muri twebwe uri kuratambuka urashobora guhindura mindset uri kuratambuka bwati nabimenye nabibonye yuko hari ibintu bitariko biragenda nkuko nateza kubishaka ariko hari ubushobozi bwawe bukorera ndani muri jewe hariho ikintu kivuga ngo nta kindi kintu ndinda kugenda kurondeza ndafise autorité muri jewe abivuge ndafise autorité ndani muri jewe yo gushingura ikitwa ko cyashinzwe kubera ko namba Imana iri kumwe nanje namba jewe iri muri jewe ubushobozi bwawe bukorera ndani muri jewe nikiye kintu wumva je ntaza gushobora nta na kimwe ubu rero ndaza gushika aho nkeneye ugubanza usomere iyi verse ivuga bino bintu twasoma twumvise ko ari kinyegezwa cyitwa kwizera cyari kinyegejo muri kijya cyanditswe cyo muri Efesiens 6 verset 10 ubanza usomere iyi verse ya 1 Corinthiens 16 verset 13 abikorino igice cya mbere cy'abikorino igice ni cya 16 ku murongo wa 13 mwame mugavye mushikame mu kwizera mwame mugavye subiramwo mwame mugavye mushikame mu kwizera mwame mugavye muba abagabo mugira inkomezi umviriza icyo kintu kwanza umviriza icyo kintu gikomeye cyane mwame mugavye ego mushikame ubira kino kintu ngene kivuga mwame mugavye mushikame mu kwizera kugaba bavuze kugaba hari ikintu gishobora kukwaka uko kwizera ego bavuze kugaba urumva we ifo yuko wamucunze kino kintu ugicunge neza ugicunge kuko ibintu bishobora kukunyaga uko kwizera Paulo ndashima rino jambo yavuze jambo rivuga ngo nagwanye intambara nziza yo kwizera bise ngo ukwizera barakugwanira donc hari intambara yo kwizera hari igihe uhagaze mu kibanza ukumva ico kibanza hari ikintu kigomba kugukurayo donc ico gihe wumvise kigomba kugukurayo harageze yuko upratika rya jambo rya Paulo rivuga ngo nagwanye intambara nziza yo kwizera donc hari ingwano ntegeza kugwana iki kibanza naho nari mbonye umenga kirambereye bino binaho umenga byari bimeze nkuko umenga ni bimeze nkuko ubunya ndabikeneye cyangwa imeze gutya na gutya nateza kubibamo gutya ariko nsanze bino binatari bidahwanye no kwizera kwanje ntegeza kuca ndabivamo ubu rero hariho mube abagabo bavuze umugabo urana umugabo ngoma ndakivuge umugabo mu kwizera niko bavuze umugabo mu kwizera umbiragara kubarira ikintu kimwe gikomeye cyane abariko baratwumviriza bacyumvirize cyane bavuze umugabo mu cyongereza urazi ngene bavyita husband umugabo itwa husband bavuze husband urani ujibona ni musanzwe sigura house band bisigura ngo iga bande iboha ubu rero bavuze ngo band bavuze ngo ukwizera
bavuze ngo mube abagabo mu kwizera. Bavuze abagabo mu kwizera bavuze ngo mube inzu house. Donc ntibiherera honyene. Muni mwamara kugaba muke muba inzu. Iyo nzu nshatse kuvuga n'ahantu umuntu ashika. Akihashika aho hantu, ibintu byose mu nzu niyo binyegejwe, niyo bikoregwa. Ubu rero bavuze ngo mube abagabo mu kwizera. Bavuze ngo mube abagabo mu kwizera. Umugabo n'umuntu adatinya. N'umuntu ategereza ko afise umutima uri strong. Ubu rero nabonye ko haje ibintu bidahwanye na bya bintu ndiko nashaka kwizera. Ni gihe cyanje cyo kubihindura. Ndi umuntu w'umugabo ntegeza kubihindura. Bino bintu ntegeza kubihindura. Ni gute noguma ndi mu bintu ntabona ndiko ndatahura. None nza kubihindura gute? Donc c'est ça, question ya mbere. Nza kubihindura gute? Donc mube avuze ngo mwame mugabi mushikame mu kwizera abagabo mugira inkomezi. Icyo bita kugaba ni mu gihe ubuzi neza ko hari ibintu bishobora kugutera attack iraza kuza. Hari ibintu twara tukiri bato twara twiyumvira yuko umuntu yizera adashobora gutegwa. Fota rishifo. Ubu rero bavuze ngo mube abagabo mu kwizera. Donc utegeza kuba ufise ikintu citwa ubugabo mu kwizera. Nabibonye nibihwanye nivyo nkeneye. Ubu rero ntegeza kugaragaza ico bita ubugabo muri kwa kwizera. Iki kintu cinjiye mu nzu. Ubu rero cinjiye ngaha mu nzu nahi wanje yo kugisohora. Kubera iki? Ubushobozi bwayo niho ngarutse bukorera indani muri jewe. Ari numvise ikintu kitameze nkuko narinda gikeneye. Ubu rero ko cinjiye nta bindi bintu nindakugenda guteresharije ahubwo ndabizi ukumenya raba gatoye. Iyo umuntu atazi agenda nk'ubutazi. Iyo umuntu azi agenda nk'uwuzi. Nabimenye ko ibi bintu atari byo. Ubu rero ni jewe nahanje ho guhindura. Nahanje ho guhagarara rugabo. Nahanje ho gufata ibi bintu mbonye bidatumbereye neza kugira ngo ngire iki ndabihindure. Ubu rero hariho ikintu ndagomba yuko ngomba imbere yuko urabona ndabizi neza ko mfise icyo bita mfise ubushobozi ndani muri jewe. Ariko ubwo bushobozi n'ubwande. Aho ashitse unsomere iki cyanditswe kandi ncangenda cyansoma ikintu cita cyanda kugira ibintu bitatu bituma umuntu yoguma ashikamye mu kwizera. Donc ni gute eraba nabibonye neza yuko ubushobozi bwanje ndabizi ko bikorera ndani muri jewe. Ndabizi ko Kristo ari ndani muri jewe. Ndabizi ko niwo ngendana. None ni gute noguma shikamye muri we. Donc none ko nabimenye. Donc none shikama gute? Hariho imfunguruzo zimfasha kuguma ngume shikamye. Hari imfunguruzo. Donc ndiko natambuka hariho mindset. Icyumviro canje giteza gutumbera kuri cyakindi. Ndabizi neza iki cyumviro canje kiranje ko nabimenye yuko mfise muri we ndamufise turagendana ariko hari ikintu nkenera yuko hari ibintu bitatu bimfasha kugira ngo mindset yanje ivyumviro vyanje ikintu cyose ndiko ndakoresha impande zose aho mbaye ikintu cyose imikorere yanje kugira ngo nshobore kuguma ngiziki mfise icyo cyimviro. Bansomere mu gitabo cha Hagai. Hagai igice cya 2 ku murongo wa 4. Yamara noneho rema ewe Zerubabeli niko uhora havuze nawe nyene rema ewe Yoshua umuherezi mukuru mwene Yehozadaki kandi namwe bantu bo mu gihugu mwese ni mureme niko uhora havuze kandi mushire ko mukore kuko ndi kumwe namwe niko uhoraho nyene ngaba avuze. Okay, nakenera ijambo rimwe gusa rivuga ngo urana igihe Imana yabwiye ngo rema ikibanza cyose wo kwinjiramwo rema. Donc hariyo ijambo utegeza kwinjirana. Urana iki umaze kugifata nkama hari kundi kuntu cyubaho rema ewe ngo ahura urashobora kuhashira n'izina ryawe. Donc rema laba gatoya urabe iyo umuntu yacitse intege abura ijambo rimwe gusa rimubwira ngo rimubwira icyo ategeza kuba ubone yateza kuba ameze. Urala ushaka guhindura umuntu uzi umupompemwe ibintu umubarire agupompe ibintu ndabikubarire ibyo bintu naho hoca umuntu agizwe n'ivyo yumva n'ivyo abona.
donc ivyo watura byo nibwo buzima ubayemo. Donc ivyo urashobora kubona ni sawa ntuvuge mugabe ivyo wabonye nivyo wiyumvira burya ni igicapo c'ingene wewe tukubona ugaragara hanze. Ubu rero bavuze ngo rema ijambo nashaka ngaha gusa gukuramo rya jambo rimwe rivuga ngo Rema. nturi wenyene. Donc nturi wenyene. Urabona hari igihe umuntu ashobora kubaho hariho umuntu ashobora gusenga ugasanga asenga adafise n'ahari ariko arasenga naho yizera Imana hariho icyo bita iciyumvira tamana naco. Bavuze ngo rema hariho umuntu ashobora kugenda ababona situation zimeze nabi ntizimeze nkuko ashaka mugabo akagenda na kino cyumvira kivuga ngo ndafise ijambo rivuga ngo sindi jenyene. Amunora ron je sindi jenyene kweli ndiko ndatambuka sindi jenyene ndi ahantu hose nshitse sindi jenyene ikibanza cyose ninjiyemo sindi jenyene. Iki ciyumviro kimaze kunwana nawe ukamenya ati naho ndiko ndagenda yego na abantu banye bariko baratwumva canke abadukurikira ku isi yose abantu bariko baradukurikirana ndababwire ngo igihe cyose ufise iyi conscience kutari wenyene nta gihe na kimwe uzokora ikintu ufise amaganya kuko amaganya ni hasivye ico kitwa kwizera. Wumvise umuntu ari kwiganyira hari ijambo ryasivye gitwa kwizera. Ubu rero kugira ngo ngume muri ico gicapo nuko jewe ivyiyumviro byanje ndabikura ku bintu ibintu nabikuye icyumviro cyanje nagikuye ku bintu icyumviro cyanje nagikuye ku bantu hinjiye icyumviro kivuga ngo icyumviro cyanje imbere hanje ndahabona Imana. Inyuma hanje ndahabona Imana imbere. Donc ivyumviro byanje byaramaze kunwana n'Imana ku rugezo rwaho numva muri we donc mu Mana muri Kristo numva umenga niho mbaye niho mbarizwa ni ivyumviro byanje bikorera business yanje ngiye kwitangura ni Imana. Donc akazi kose ngiye gukora ntangura kubona Imana. Ikimaze kugifata ukabimenya hari igihe usoka hanze abantu bose bakabona wamburi kura twenga twasugu twenga no ni cyimviro gusa mfise muri jeko naho sotse hari umuntu sokanye nawe hari Imana tujanye hari ubundi hari kundi kuntu feeling ndani. Ubu rero niho Bibiliya yavuze ijambo rikomeye cyane ivuze ndavuga agace ko nikavuga ngo abantu ngo bazi Imana yabo bazokomera. Donc bise ngo umaze kuyimenya yuko mugendana wamana ico bita ubushizi bw'amanga urashikama. Donc uvuga ati no naho ngiye gutangwa bino bintu sindi jenyene abantu barungitse kwishure sibonyene bazomenya bazororanirwa. Donc ngiye muri business sindayigiyemo jenyene njanye n'Imana iyo Mana nzoyisangamwo imbere ndayisangayo inyuma ndayisangayo ahantu hose ninjiye. Donc banza ukuri vyiyumviro mu bintu uri kurabona ubanza ufixe icyumviro cyawe gitumbereze ku Mana niho ivyawe bizogenda neza. Donc icyo maze kugifata uzoca ubaho mwiri jambo ryavuze ngo rema tuza biracyakunda biracyakunda muri we birakunda. Donc naho rabagato hari igihe umuntu yibaza ngo yatevye natevye oya ntabwo watevye rega uri kuragenda bugi uraza gushika ni singoma ngo mvuge kino kintu ntabwo turi muri competition kugira ngo muri bino bintu by'Imana ntabwo turi muri competition mu bintu dukora ahubwo wewe raba ivyiyumviro byawe ingene bitumbereye tumbereze ico cyiyumviro cyawe. Donc ikure amaso ku bantu umaze kuyakura ku bantu yashire ku Mana ibintu byose ni wabona situation yose imbere ko yumvira abantu banza wiyumvira Imana. Donc umaze gukura ivyo vyiyumviro byawe ukabishira ku Mana Imana izokiziga cya intervene. Ushikama rero muri we ni mu gihe ufise icyumviro kime kidahinduka. Ico cyumviro cyawe kidahinduka ni kinya ngomba mvuge nuko Imana ukwiye kuyigira ya mbere mu buzima bwawe. Ukwiye kuyigira ya mbere muki mu buzima bwawe. Reka nshike kuri kino kintu mvuge bino bintu bitatu ndiko ndasoza mvuge bino bintu bitatu bidufasha gushikama muri we. Ibintu bitatu ibinya ubifate nkama. Amen. Umaze wibatanga nkama gushikama muri we bitatu. Icyambere kidufasha gushikama muri we icyambere kandi gikomeye cyane ni ikintu cyitwa amasengesho. Amasengesho ibintu byose tugiye kubiraba ndabona abagabo bizigiye Imana yabo abagabiziga Imana yabo hera umuntu yitwa Daniel. Uyu mugabo yizigiye Imana yiwe avuga ati no mubi ahanose no shika
ibintu byose no camwo jewe ndabizi neza Bibiliya ivuga ngo yama afukama gatatu ku munsi. It means ubuzima bw'amasengesho hari ikintu bukora ugasanga mu mana ntunyiganyega kubera iki urafise fondation, urafise plafond ikingiriye yitwa amasengesho. Amasengesho reka mvuge definition y'amasengesho. Amasengesho ni kimwe mu bikorwa bituzanira guhura n'Imana nzima. When ufise ico ciyumviro yuko uri wenyene ni sawa, ntuzi ko mugendana, ariko plus ugumusenga hariyo conviction ikuzamwo yitwa ati hari Imana ndiko numva, naho ndiko ndagenda, ndiko natembera, hari Imana ndiko numva, ndiko ndavuga, hari Imana ndiko numva. Hari amajwi ukura mu masengesho, amajwi akuzamwo ukumva yuko bino bintu naho nariko ndagira ubwoba bwa kino kintu kugenda kugikora ndabitahuye neza yuko kumbe nta bwoba no mumwe nari kugira, kubera ko ntabwo ndi jenyene. Aya masengesho akwemeza yuko uri kumwe n'Imana. Hariho amasengesho arakuza ni communication iri hagati y'isi y'imwemu nawe, igutuma uronka ico bita ukwemezwa yuko Imana iri kumwe nawe mu byo uri kurakora. Ico ni cyambere. Ico rero amasengesho isenga ngo senga imisi yose, kugira ngo ugume wumva kushikamye muri we. Senga imisi yose. Sinavuze ngo gusenga imisi yose, navuze gusenga imisi yose. Ahantu hose ugiye gumuri kurasenga, gumuri muri prayer. Amasengesho yuzure akikuze ibyawe, akikuze ikibazo cyose winjiyemo. Ico ndagihejeje cyangenda ku kindi kintu citwa icya kabiri gituma ushikama muri we, ni ikintu citwa ijambo. Ikintu citwa ijambo. Donc rino jambo plus uko mugihereza. Definition ivuga ngo jewe nayigereranya n'igufuri. Igufuri ndayigereranya n'igufuri rituma utava muri we. Donc plus wihereza rino jambo rirakabura impwemu yawe. Impwemu yawe ati none rino jambo ko numva biguma biryoshe, ko numva umenga kuguma muri we. Umuntu wa mbere atuzuye ikintu cyitwa ijambo ry'Imana niwe muntu wa mbere afise amarusho, niwe muntu atuzuye amarusho. Hari ibintu byinshi bishikira abantu bidahira ijambo. Rero ndashitse cyangwa abantu heba byose mwihereza ijambo ry'Imana. Uri mu kazi ihereza ijambo ry'Imana, uri ahantu hose, uri muri office, uri kuracuru ijambo ry'Imana. Kora kazi ariko ufate n'umwanya wo kwihereza ijambo ry'Imana, kuko rino jambo ry'Imana niyo ryaremye n'ijuru n'isi. Imana niyo yavuze ngo ibintu nibibeho bice birabaho. Rino jambo ry'Imana sigo ngo riranyegejwe ikindi kintu. Plus ugihereza haragera igihe wumva uri kurahinduka, ubuzima bwawe burahinduka, ibintu byose bari kuragenda none ko numva umenga no bihindura. Rino jambo ry'Imana Bibiliya ngo ni imbuto. Rino jambo ry'Imana ngo ni inkota ifise ubugi, ngo rishobora gutandukanya amani n'isokoro. Hari hano rishika rigahindura. Umuntu yari uyu kanaka ugasanga ejo yarahindutse kusiwe. Hariyo ijambo aguma yakira muri we rihindura ubuzima bwiwe. Haleluya. Nuko rero bimeze. Ico ni cya kabiri. Icya gatatu kigufasha gushikama muri we. Ubonye umuntu yuzuye ijambo ry'Imana, uwo muntu ashikame muri we. Icya gatatu gikomeye cyane ni ikintu cyitwa guhimbaza kweli. Guhimbaza definition ndayitanga ndayihuse, ivuga ngo ni guhimbaza vyongereza muri we urukundo umukunda. Donc plus uri kurahimbaza wumva umenga numva hariho ikintu cyitwa guhimbaza kiri ndani muri we, muri kiza muri we, numva umenga ndamukunda kubera iki? Ayo masengesho yo kumuhimbaza, iryo sengesho uko kuntu uri kurahimbaza wumva umenga uramwegereye, wumva umenga muranwanya, wumva umenga ndashikamye muri we. Icyo rero nivyo bintu bitatu umukristo yanwanye navyo. Ndabisubiremo, umuntu yamaze kunwana n'ivyo bintu uzomusanga igihe cyose afise ukundi kuntu abakozwe. Uzomusanga abayicaye kumva yumva sikajya karirimo ntigapfuye kuza sha. Oya, hariho ni imbarutso yabaye kubera ko biradudubiza muri wewe. Igandirimbo ntiyapfuye kuza, ntiwapfuye guhimbaza. Hari ikintu cinjiye muri wewe indani, buryo uri kurashikama. Rero n'ubuzima dutegeza kugaragaza igihe cyose. Ku bantu rero bari kwaratwumviriza, genda na bino bintu bitatu. Sinogenda nabivuze, genda na masengesho,
gendana ijambo ugendana no guhimbaza ugushikama kwawe muri we uzokwamusangira ibintu by'agakiza biraryosha. Hari umuntu ashobora kuba mu gakiza akazosanga ntiyigeze yumva aryohewe n'umunsi umwe. Ndangirize kuri kino kintu, nuri wenyene ahantu hose wo kwinjira urafise Imana mugendana. Ahantu hose wo kwinjira urafise Imana yakuzanye kwisi. Hama ngomba mere nk'umuntu akubarira kino kintu kivuga ngo ko yakuzanye kwisi utayisavye. Yakuzanye ngaha kwisi utayisavye nivyo yinanira ko kwitwararika mu buzima bwawe. Yizere uyihereze ivyiyumviro vyawe, ikintu cyose izobiroranya. Mwarahezagiwe cyane kandi nizera ko umuntu uwo ari we wese akwiye kugumana kino cyiyumviro. Imana iduhana umugisha twese mu izina rya Yesu. Amen. Nukuri Imana iguhezagire cyane cyane gose. Ndumvise by'ukuri umuntu adasenga, umuntu atagira ijambo muri umuntu adahimbaza, biragoye ko ashobora kugaragaza ubuzima bw'Imana. Biragoye cyane. Biragoye. Rero banyikunzi bacu nukuri tugira umwete wo gusenga, tugira umwete wo gusoma ijambo, tugira umwete wo guhimbaza. Nukuri ko abivuze ibi bintu birakomeye. Murazi ko nkunda kubivuga kenshi, umuntu atajamba agira biragoye nuko anesha umwasi. Nivyo vyiyumviro bibi byo kumva kuri wenyene niwo bironka udasenga. Nukuri ndagushimiye cyane. Bizera ko umunsi twasuye kubikora ko uzotwitaba. Yego cyane tuzobitaba. Rero nagira sube ndabasabe mudusengere kugira ngo abantu vy'ukuri bagire uwo mutima ugusenga no kuba mwijambo no kubaza Imana. Dusenge. Mwami Yesu turakubashye ubugira kandi turagushimiye cyane kuba wabanye natwe mu izina rya Yesu. Dusenze twizera yuko ibi bintu biciye kuri imboneshakure, biciye muri CANAAN TV, iri sengesho tugomba dusenge rize gufata umuntu wari we wese. Turavuze ngo bino bintu twavugiye muri kino kibanza vyandukire ubuzima bw'umuntu wari we wese mu izina rya Yesu. Turavuze ngo mwami nkuko ukutamenya kwica wavuze ngo abantu banje bishwe no kutamenya, bisigura ngo ukumenya gutuma abantu bakira. Naco gituma nino jambo niryaganza mu bantu bizotuma ivyiyumviro vyacu bihinduka, ivyiyumviro vyacu bihindura mu izina rya Yesu. Turavuze ngo mwami ukunyene twari turi muri kino kibanza tugitangura gusenga, twavuze ngo uze kutuba hafi, nino jambo rize kugira ubushobozi. Turavuze ngo igikorwa ni cya Mpwemu Yera, uza gushikira wese rigire impinduka ku buzima bwiwe, rimuhindure yicaye, avuga atavuga, avyumviriza, yogira icyakoze atogira icyakoze. Ariko turavuze ngo bino bintu bihindure, bitravaye ubwenge bwabo, bitravaye Mpwemu, bitravaye mushaha, kugira ngo mwami umuntu abushitse. Turavuze ngo abantu bahe gushikama muri wewe mu izina rya Yesu. Inyota niwe ushiraho gushaka no gushobora. Turavuze ngo ubaremeremwo ikintu gituma abantu bose bahagurutse Impwemu zabo mu izina rya Yesu Kristo. Turavuze ngo mwami nihagire numwe kino cyiyumviro kigendane nabo, uri kumwe nabo, ni wobata. Hari impamvu wabazanye kwisi, hari impamvu watuzanye kuri iyi si, waratuzanye kugira ngo dukore ibishima, dukore ivyo wagabiye. Ariko turavuze ngo turi twenyene ntavyo twoshobora. Twitize kugira ngo ukore, twitize kugira ngo ugaragaze ubumana bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ni washaka gukorera ubwoko bwawe ubicishe muri twebwe, ni washaka ko abantu bagirwa neza uzobicishe muri twebwe mu izina rya Yesu. Turasenga tuvuga ngo rino jambo riganze mu izina rya Yesu. Umuntu wese ariko yumva buno butumwa bwiza, ndavuze ngo namba yaravize ikintu kidatunganye, namba yari ingwara kanaka, ndavuze ngo yakire gukira mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ingwara yose turasenga, ufise ikibazo ari cy'umugongo, ari cy'amaso, ari cya diabete, ari cyo ingwara yari yose yitwa ingwara, turavuze ngo riri munsi, iryo zina ryitwa iyo ngwara riri munsi y'izina ryawe Yesu. Turavuze ngo reka uje hejuru, reka uganze, reka ububasha bwawe bukoreke, abariko baratwumva ubagirire neza. Uwari we wese mu izina rya Yesu umushikane ku ndoto ziwe, nubishimigwe yuko ubikoze kubwo kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Namwe murakoze. Turabashimiye cyane kubana natwe. Nizera ko mwafashijwe. Murakoze, mugira umunsi mwiza.